abayihanuye abayirashe birashoboka biva ku muntu wese uko avyiyumvira kuko n'ikibazo gisa n'ikigoye mugabo abantu cyane cyane abanyepolitike baba bakeneye kumenya amankete yose yabaye je niyumvira ko umuntu agiye muri politike ategerezwa kuba ari umuntu ari imbere y'abandi ateza kumenya ibintu kurusha abandi ntushobora kwigisha ngo ubwire abantu ivyo utazi harabaye nk'ivyo byerekeye indege harabaye iraporo mu Rwanda yakozwe imeze neza gose bise raporo mutsinzi ni raporo n'ukuri nubwira abantu bogerageza gusoma harabaye mujije mu Faransa mucamanza mu Faransa Bruguière ivyo yatanguye kugira bamubwiye ko atari ivyo hacaraba abajije bandi Trevedic hanyuma ibyo yaragiye mu Rwanda aragira n'ivyo bita ballistique kuraba isasi nyene zarashe araraba n'abantu baba bizobereye muri ivyo ariko Bruguière ntigeze aja mu Rwanda Bruguière ntigeze aja mu Rwanda yakoreye ku bintu yahawe n'abantu bagwanya leta y'u Rwanda yakoranye gusa n'abantu bagwanya leta y'u Rwanda n'ivyo avuga ngo vyaba ruzibiza ntigeze aje i Kigali muri ico gihe yari umusergent niwe yagiye kubesha ibintu nawe nyene yaruye kwemera yuko yabeshe no kuri televiziyo no kuri BBC yaravyemeye hanyuma rero tugarutse kuri ivyo ibintu byose vyabaye naho abo bantu bonyene babivuga boraba amaraporo hari ibintu vyanditswe yagizwe na renseignement z'Ubufaransa arizo bita DGCE amarenseignement ashinzwe ivyo hanze barabe ivy'amarenseignement yo mu Bubirigi barabe ivy'amarenseignement ya CIA vyose ijya ndege baravuga ko yakorowe n'abari begereye intwaro yo mu Rwanda abari begereye Havyarimana bose ico bavuga barabikura kuri FPR kwitariyo yabigize kandi uravye ibintu vyinshi nka je ku bintu amatoza amaze kugira vyogora gose ko haza umuntu muri FPR avuga ati twebwe ntibishoboka kuko ico bita materiellement mu ngiro ntibishoboka ko ari ibintu vyinshi bidashoboka nk'ibihe nk'ibintu nohera ku kintu ibintu bimwe bisanzwe abantu bo muri FPR bari bugaranye muri CND muri parlement basohoka hari hacunzwe n'abasoda b'abanyetunizi bari muri minuar uwasohoka wese yaba afise uruhusha kandi bagenda bamuherekeje nta muntu yashobora gusohoka ngaho kurondera ravitaillement ivyo bafungura n'inkwi imurindi bagenda bajanye nabo muri minuar aho hantu bari bugaranye ntibashobora gusohoka hanyuma ivyo bavuga ngo barasiye nk'imasaka nta muntu yashobora kuva imasaka ngo ashike kuri CND je naragize urwo rugendo ndaja kuri imasaka ndaja kuri CND ndaraba n'umwanya munini abantu bamaze gutangura kwicana ikindi naco nuko abantu bose ivyo bavuga n'umu major yitwa Ntabakuze wenyine yatwara ikambi yo mu Kanombe ni umukomanda yitwa de Saint-Quentin yari umufaransa yasa n'utwara ufasha gutwara iyo kambi bose baravuga bati uwarashe yarasiye impande y'ikambi bica vyerekana ingene vyagenze hanyuma uravye urusase barasishije ingo yarashi ni Sams 16 si Sam 17 si Sam indwi ni Sam 16 izo ngoho abantu bari bazifise muri isi bari bamaze kuzigura basa n'aba ibihugu sino bivuga byose hariho Angola hariho Kore ya ruguru hariho za Bulgaria hariho Egypte hariho Iraq ivyo ubigerageje kubiraba nta Uganda nta nsase yari ifise ntiyari yarabiguze ntiyashobora kubiha abo muri FPR aba insase iyo bishoboka bishobora kuzanana nari naje naravyumviye ko ishobora kuzanana muri Angola ntiyazibaha Savimbi yashobora kuyifata muga Savimbi nawe yaca bigumya mugabo iyo zavanana zazananye muri Iraq hari stock nini mu ngwano yo muri Kuwait yabaye ingwano ya Gulf Persi ni abagiye abahashitse n'abafaransa ni batoye izo nsase abafaransa nibo baha insase abanyarwanda mugabo ico no babwira nukwemeza neza nta munyarwanda yarashe n'inyankoho aba muri FPR canka aba muri FAR kiya gisoda nta numwe yari afise ubumenyi
buhagije kugira ngo arasi ijya ndege kujya byagenze mukaca ico nababwira nuko ijya ndege yari ifise ubuhinga ico bita l'heure ubuhinga bwo guhenda urusase bayirashe yari ifise ibintu irungika urwo rusase rugakurikira ivyo bintu rukareka indege ivyo vyabaye ku rusase rwa mbere ku rusase rwa kabiri ntivyabaye nukuvuga ko abo bantu bari bafise ubuhinga bukomeye bwo kurasa nuvuga nuko nta munyafrika yayirashe ndege. Ikindi cya kabiri kivugwa bakunda kugaruka ko abanyepolitike bamwe bamwe mu Burundi ni kuvuga bati umuryango ugomba gushumbushwa turasabye leta y'u Rwanda igire ankete ibintu nk'ibyo ibyo gushumbusha byoba byagarukiye hehe umuryango wa perezida Ntaryamira. Yego imiryango yose yararoye hamwe n'abafaransa n'abandi bose bararoye hamwe ijya miryango y'abapfiriye muri ijya ndege hanyuma indege yari ifise assurance ya Sonagwa mugabo bigaca bigira ibyo bita assurance y'i Londres mu Bwongereza hanyuma mu kiringo uko vyanditswe amahera yarasohotse gusa ababi Burundi bizigiye hari umuavoka yitwa Timmerman niwe bizigiye bongera baramwizigira nuko ayo mahera aramutse abonetse ariwe yobanza kuyakubita mu mufuko iwe niwe yobanza kuyaronga akazoyabaha mu nyuma hanyuma uyu muavoka abonye amahera kwangana ari menshi ayakubita mu mufuko iwe ntiyasohora aca aradandaza ibintu vyiwe mu Bubirigi acaranyika bamwe baravuga ko yagiye mu bihugu vya Amerika y'Epfo abandi nabo bakavuga ngo bihugu vya hariya muri Uburaya izuba riserukira amaseruko muri Europe de l'Est mugabo ntabamubonye ntabarasubira kumubona iyo miryango yaratakaje vyaraheze barizigiye barabeshwa nkuko vyama biba mu buzima vyaraheze je simbona igituma abanyepolitike babandanye ico kibazo bakivuga kandi bazi neza ivyabaye hariyo abanyepolitike bavuga ivya politike umenye igihe kigeze nk'uko umengo batagira ibindi bagira bavuga nk'uko umengo ntibafise umutwe wo kwiyumvira ibiriko biraba